amajambo menshi dukoresha mu rukundo aragira ingufu zikomeye, arashobora kubaka cyangwa agasenyura. Ariko hari ijambo rimwe rimwe rigezweho cyane muri iki gihe, ex. Ariko ukwibaza ati ex ni iki? Iri jambo ryazanye he? Kandi umuntu aba umu ex ryari? Uyu munsi tugiye kubasobanurira byose mu buryo bwagutse. Abana na Jehova kuri mikro ni Alex Live Valan. Na ni kuri Intsinzi Motivation. Inkomoko y'ijambo ex. Ijambo ex rikomoka mu rurimi rw'ikilatini rate. Mu kilatini ijambo ex risobanura uwahoze cyangwa uwavuye mu kintu runaka. Ryakoreshejwe cyane mu majambo nka ex president, uwahoze ari perezida, ex soldier, uwahoze ari umusirikare. Mu nyuma mu rurimi rw'icyongereza English niho ryatangiye gukoreshwa cyane mu rukundo n'imigenderanire. Niho havuye ex boyfriend, ex girlfriend, ex wife, ex husband. Bisobanura umuntu mwahoze mukundana ariko ubu mutakiri kumwe. Umuntu aba ex ryari? Umuntu aba ex iyo mwatandukanye mugaragaro, mwafashe ingingo yo guhagarika urukundo, mwavuze muti birarangiye, urukundo rwarapfuye naho mutabivuze. Nakwitanaho ku gihari, nakuganira nk'abakundana naho mutigeze muvuga ati turatandukanye. Mu mutima ho uba umaze kuba umu ex. Umwe yaragiye atabwiye uwundi, ghosting, kubura atansiguro naho bitavuzwe, aba ari ex. Mwari mwarubakanye mugatandukana, divorce, aho ni ex husband, ex wife. Vyotuma umuntu aba ex. Hari imvo nyinshi zituma urukundo rurangira, aho twovuga gutumvikana, kutavuga rumwe, intonganya zidahera, ukubabaza umutima, gucana inyuma, cheating, kubesha, kubura icizere. Iyo trust ibuze urukundo ruragorana. Intera, distance, kuba kure cyane bishobora gutuma mutandukana. Guhinduka k'umuntu wakunze kera si wo uri kumwe ubu. Intego zitandukanye, umwe ashaka kubaka uwundi ntavyitayeho. Insobanuro ya ex mu buzima bw'umuntu. Ex ni ijambo gusa, ni inkuru, ni umuntu mwigeze gukundana cyane, mwigeze gusangira ibihe vyiza na bibi, mwigeze kwizera no kwizerana, ariko ubu asigaye ari igice cy'akahise, past. Ese ex ashobora gusubira kuba uwawe? Ego birashoboka, ariko iyo mwese mwahindutse, iyo mwize ku makosa, iyo urukundo rwari gukuri. Ariko kandi hari aho bisubira bigahera nabi, hari aho biba ari ukwibesha. Si ex wese akwiye kugaruka mu buzima bwawe. Icigwa dukura kuba ex. Abantu twita ex baratwigisha gukunda neza, kwihangana, kumenya ico dushaka mu rukundo. Ex si umwasi, ni umwigisha w'ubuzima. Ijambo ex riroshe kuvuga, ariko inyuma yaryo hari inkuru, amarira n'ibyishimo byahise. Riradufasha gutahura ko ubuzima burabandanya naho urukundo rwoba rwararangiye. Niba wakunze iyi documentaire, tugusaba gukora subscribe, like and share. Intsinzi Motivation present. Urukundo rurahinduka, ariko wowe ntuhinduke, uba umuntu mwiza. Twabashimiye mwese mwabanye nacu muri iki kiganiro. Tubibutsa gukora subscribe, share and comment. Hari igitekerezo cyangwa inyunganizi, naho mudusange muri commentaire.